twaragowe noneho twaragowe kuva kera ntitukigowa kabiri. Abarundi turagowe. Mataifa ya Burundi wamekamatwa 345, DRC 45. Umva abarundi bafashe 345 mu Rwanda, ngira bafashe umwe namba 2 ntumbaze mu Burundi nibwo buri au niveau doho hejuru. Murakunda kuvyumva no mu gihugu ca Zambia bafashe, usanga abarundi muri Kenya, usanga abarundi Tanzania, usanga abarundi. Mana dutabare. Ati izina ryanje nitwa Nzeyimana James. Nzeyimana James. Ati wapfuye jewe mva Igitega mu Burundi. Jewe ndi Murundi vy'ukuri, je ndi Murundi vy'ukuri. Ngiye kutafuta maisha huko Tanzania. Maana kule kwetu maisha ni. Ati kintu camvanye hariya ndaje kurondera ubuzima ngaha i Tanzania. Maana kule kwetu maisha ni mabovu sana. Ati hari iwacu mu Burundi ubuzima buragoye cyane. Sasa mimi nilikuwa sina kabisa. Ati uyaciye amaze none urafise amapasiporo, urafise ibyangombwa. Yaciye mwishura ati jewe nta n'icyangombwa na kimwe mfise. Ati kubera iki mubandanye. Yeah. Yes. Okay. Nikamanze ndabahe ikaze, ndabahe mwiriwe, ndabahe mwakevanye naho muherereye. Muri kumwe na Mr. Julius 257. Hari igihe usanga uri mushasha ngaha kwicano nkuko memenyereye ndagarutse muri ya studio yanje nyine kama kawaida nkuko memenyereye. Okay. Ico ndagusaba wewe ni muri mushasha wo gurakora subscribe canke s'abone kugira uzobandanye kurikirana ibiganiro nk'ibi. Icyambere shashe ndabamenyesha sindi umumenyesha makuru, ariko iyo ikintu mbona kitameze neza mu karere cyane ku bantu b'iwacu baherereye he mu mahanga n'ahandi, iri fo yuko ndakizana kugira ngo tukirabire hamwe, turabire umuti twokora kumbura hari n'igihe na leta yobona ibintu turiko turashikiriza kwa nati babana vraiment bari serious. Bo ntabarambiye rero tugira ko nk'umuti w'isahira, je sinkunda kurambirana. Ndabazaniye aka video muraza ukabona. Abarundi turagowe noneho twaragowe kuva kera ntitukigowa kabiri. Abarundi turagowe. Mu ndabire abarundi bitanzania bari ikigoma bari bagiye kurondera y'ubuzima. Mu ndabire gatoyi reka cingerageza kugira ndabisigura mu Kirundi, hama turaza kugisha tukivuze nyene, ariko muze kumva bari Kirundi sikirenga. Reka nyene ndabisigura nyene uko ndavyumva muri aka video, hama na ndafata umwanya mutoya, ariko ndaza kugira ico nshikirije mu nyuma mwamaze kuvyumva. Okay, reka tubandanye, reka twambare kugira tuvyumve neza. Ndibaza murabona aba n'abapolisi b'i Tanzania. Babona ko ari imodoka y'igipolisi, muvanye baza ngo nibiki, ariko muraza kuvyiyumvira. Ni ibintu bibabaje cyane. Aba n'abarundi, harimo n'abakongomani, harimo n'abanyarwanda, muga benshi n'abarundi bafatiwe mu gihugu ca Tanzania. Mutegetse uyu ni wo bari bahaye nyene ijambo kugira avuge icyatumye afatwa. Mutegetse ndagereza kugira ndabisigura mu Kirundi.
ati izina ryanje nitwa Nzeyimana James. Nzeyimana James ati wapfuye jewe mva Igitega mu Burundi jewe ndi Murundi vy'ukuri, je ndi Murundi vy'ukuri. Utafuta maisha huko Tanzania, maana kule kwetu maisha ni ati ikintu camvanye hariya ndaje kurondera ubuzima ngaha i Tanzania, maana kule kwetu maisha ni mabovu sana. ati hari iwacu mu Burundi ubuzima buragoye cyane. Sasa mimi nilikuwa sina kabisa. Ati ubu yaciye amaze none urafise amapasiporo, urafise ibyangombwa? Yaciye amwishura ati jewe nta n'icyangombwa na kimwe mfise. Ati kubera iki mubandanye? Nipitia Sosumo. Okay, yaciye amaze ati none waciye he inzira waciyemo niyahe? Ati je ndaciye he Isosumo. Ati kweli mimi ariko jewe nahuria kufika huko nukuri jewe ndio maana kupata hiyo hela ya kutafuta vitambulisho kumvise. Ati ariko jewe kubera ubukene nari mfise mu gihugu ninahuye no kuvuga itike rimvana muri Sosumo gushika ngaha garangoye cyane. Urumva umuntu yagowe inahuri yonyene gusa mvana muri Sosumo gushika haje Kigoma Tanzania byaramugoye. None ivyangombwa yo bironka gute? Hano hari kibazo mashamba ni madogo, maana huko Tanzania mashamba ni makubwa na amashamba no kuvuga aho kurima ntaho dufise mu Burundi. Umugabo ngaha i Tanzania amashamba ni menshi cyane kandi yaraguse. Umugabo mu Burundi ngo nta mashamba yari yo kurima, nta hari wo kurima. Numva y'amatongo yaraze mu cyambo ringa yaraze kandi twabaye benshi kandi ivyo vrema. Okay, tubandanye ngo mu Tanzania ho haracariho. Cha pili, wale wengi kama mimi mfano tunakuja huku ukikuta hela ya Tanzania na mahera menshi usanga rifise akamaro nikashasa kusigura. Ati niyo mpamvu ukiwa na laki ya huku unaweza kuchukua laki 3 za kule. Atukaronka laki ijana kitanzania atashobora kuronka ibihumbi 300 vy'amarundi. Ico ni cambere. Ili familia au na vinginevyo upate kuishi polepole. Mimi nimekuja huku ata yo mahera uyaronse bashobora kwifashisha mu buzima umuryango. Urashobora nyene urazi ibihumbi 300 urashobora kuguramo n'agafu kugira ubuzima buragenda kugira imisi ibiri terera. Okay, mbese uyu nuko iki video ni kirekire ntashundazanye ngaho kuko ni benshi badondaguje vuga ndibaza mwavyumvise mu ncamake. Ngira murabona no kubabona bacha bafata n'ingingo yo kubirukana bose, kubafata bose. Abarundi batafise ibyangombwa babikigoma barabatahana bose, batahana basubize hehe iwabo. Abarundi bafashe amajana turabe ngaho imbere uyu. Okay, turabe. Okay, mataifa ya Burundi wamekamatwa 355. Mataifa ya Burundi wamekamatwa 345, DRC 45. Umva abarundi bafashe amajana 345 mu Rwanda. Ngira bafashe umwe nambari babiri. Ntumbaze mu Burundi nibwo buri au niveau doho hejuru. Murakunda kuvyumva no mu gihugu ca Zambia bafashe usanga abarundi, muri Kenya usanga abarundi, Tanzania usanga abarundi. Mana dutabare dufashe. Mana naho gusenga umurundi ahari hose naho gusenga. Yego Burundi buriko baratera imbere kandi bwarateye imbere niko. Muga abarundi tuva mu gihugu tugenda kurondera ubuzima hanze turarenze n'ukuri. Turabarundi benshi turi inyuma y'Uburundi twagiye kurondera ubuzima. Kandi rero nshimira leta yo mu bindi bihugu Tanzania, Zambia, Kenya, hena hehe nyene tuza kurondera mu buzima. Murazi nabo mu gihugu nko yabivuze yuko biragoye. Baragerageza ku buryo bacabishira ku ma internet, ku ma YouTube, ku ma TV bakabicisha kugira barabe yuko leta nk'ako leta y'u Burundi igira ico yobivuga ko. Mugabo leta nta na kimwe ibivugako kandi barabibona yuko tuva mu Burundi kubera iki ubukene twabuze. None gasha nk'akarorero waheza ishure ugaheza kaminuza ukaca wicara ngaho nta mahera ufise. Isabu naho useka nyoko wawe,
ikarama haruseganya ko wawe hamuka cumi mu Burundi hamuzokubaka inzu gute uzorongora gute bizogenda gute maisha ya kiburundi ni magumu sana tuvyemera haho je ndiko ndavyemera vya ndiko ndacicuka mu gihe mu Burundi tukiyo tuvayo turi benshi duhunga ubukene cyumvikana yuko Burundi nturatera imbere kandi ibintu biratumara amazi mu makungu biratumara amazi cyane kandi birerekana isura mbi mu Burundi uburundi bwacu yego ibintu birababaje bo hambisigaye igitekerezo cyane nico muri commentaire ese kino n'abarundi tugiye kubaho gute tugiye kubaho gute hani je mvuka ku barundi kubana cyane umurundi hoko wiki kugira abarundi umuvuduko w'abarundi bava mu gihugu cyane cyane imisore ugwaruka yironka akazi mu gihugu kugira natwe turaba ukuntu twakwiteza imbere turi mu iki gihugu cyacu tureke kukwiragira ku isi yose tuza gufatirwayo nabi kandi dufise leta mvyeyi okay kara kamisigaye ubutarakora subscribe ayikore commentaire like hamisigaye muri kumwe na Mr Julius ico ndamenya Jesse ndumenyesha makuru mugabe ico mbonye mvuga ati ikintu cofasha societe cofasha abantu bakurikirana ndakizana ngaha nkemera nkarara ivyo ndiko ndakora video nkizi okay murakoze naho utaha mugire ibihe vyiza ciao ciao muri kumwe na Mr Julius 257 all the way from Burundi Makamba Burunga okay ariko birababaje cyane birababaje